Kuri uyu wa 20 Nyakanga uyu mwaka niho ya nama igira Icenda ihuza ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe ry'amanama nkenguzamateka y'akarere ka Afrika n'Abarabu aseka mu mpfunyapfunyo yarangira hari mu Kigobe mu ngoro y'amakoraniro. Bakaba bariko barabira hamwe ingaruka mbi zavuye ku kiza ca COVID-19 hamwe n'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, aho basanze ubutunzi bw'ibihugu vy'utwo turere twompi bwarasubiye inyuma bimwe biboneka. Inyuma yo guca hirya no hino ico kibazo, ubuyobozi bukuru bw'ishirahamwe aseka bukaba busaba ibihugu vya Afrika n'Abarabu gukorana mu guhanahana ibidandazwa n'ubumenyi, kugerageza kwironderera ivyo bahora basuma i Burayi canke muri Asiya, gushiraho umugwi w'abahinga ujeje iterambere mu vy'ubutunzi n'ibindi. Nayo Metre Leonidas Ndayizeye, umuhinga mu vy'ubutunzi, avuga ko ubutunzi bw'u Burundi bwahungabanijwe cyane n'ico kiza hamwe n'intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, kuko byinshi bwabikura hanze n'ivyo bwahora bushora hanze bikaba vyaragabanutse igiciro ku isoko mpuzamakungu. Agasaba ibihugu vya Afrika n'Abarabu vyahora bisumira mu Burusiya na Ukraine kurondera amasoko ahatandukanye no kudashora ibintu bimwe. Kiza COVID-19 canke y'abantu barabera muri Icenda yerekanye yuko ibihugu mu Burundi n'ibindi bihugu by'amajyambere izo krize zikorako cyane. Biva kuki? Biva yuko twebwe dusanga tubishorera mu bihugu navyo izo krize zakoze, ugasanga rero ko byahora bidushorera siko bikadushorera, ugasanga rero dushobora twebwe biragabanutse gose cyane. Ariko kandi kubera ibihugu byacu usanga bigura byinshi hanze kandi bateze kugura ataba babikora, usanga bategerezwa kugura ibyo bintu. Usanga rero amabalanse komerciale zimwe bavuga mu Kirundi arahungabanye rwose cyane. Rero yaba COVID-19 canke yaba muri Ukraine yakoze ku gihugu cyo kimwe cyo muri Ukraine cyaje gisongera isi yibe kuko muri COVID yatanguye kandi yamaze gutuma ubutunzi bw'igihugu buhungabana. Ikiza rero nayo isongera isi yibe mwarabonye uko ibiguzi by'ibintu dukenera hafi n'iminsi yose byaciye bitunga. Ndashaka kuvuga bya karubira, ndashaka kuvuga igitoro, ndashaka kuvuga dukoresha amazeshimi, naho hari ayo dukora hano mugabo usanga kugura hanze dukoresha. Nk'uko mwabibonye mu kigwa, byinshi muri byo biva mu Burusiya cyangwa muri Ukraine cyangwa muri ibyo Uburundi bushorera byaragabanutse kuja ku nshuro 6. Ibyo tugura hanze byo byaraduze kiranije mu 2019 mu 2020 byaraduze hafi inshuro 13. Nakimvuga nti urumva ibyo dushobora byagabanutse, ibyo tugura byo tuza kubigura byaduze. Kuja mwumva igihugu bagifite ingorane yaje gukora n'agaciro kubera twashoye ibintu, ariko tuza kugura kuko mu Gifaransa no kuvuga neza le Burundi était pays importateur net de la plupart des produits. Icyo twohanura ibihugu byo muri Afrika n'ibyo mu Barabu ni uko icya mbere bogerageza bashorere hamwe bakarondera amasoko menshi. Icyo ni cyane. Icya kabiri gituma ibihugu bigira ingorane habaye ingorane nk'izo ni uko usanga ubutunzi bwabyo buhagaze ku bidandazwa bimwe. Dufashe mu Burundi murazi ushobora gutegwa ikawa, icyayi n'ibintu tuba mu kuzimu, amamineri, n'amabutare, nta bintu bihinguwe byinshi bifise, ibyo twita diversification de l'économie. Rero icyo duhanura kugira kugwiza dushobora
kuko nibyo biheza bigaruka kuzana amafaranga y'agaciro, ayo mafaranga y'agaciro aheza agatuma nabo ashigikira ifaranga ryawe, ifaranga ry'igihugu, kandi agakorohereza igihugu kugaragaza. Birashoboka ko ndamaze kubona urabyo twigoro igihugu kirakora, urabona ko n'ibintu byo kuvuga wari imigambi myinshi cyane mu gihugu ijya intumbero yo kugwiza ibintu dushobora gushora hanze. Ibyo rero si ibintu bitangwa uno munsi bica bizana inyishu uno munsi, birafata igihe kuko biba byatanzwe. Rero ndabona yuko hari ushaka ndabonera hari hanyuma ibintu byinshi bimaze gukorwa, twizeye yuko imyaka iri imbere tuzoba byifashe neza uno munsi, kandi ugashobora guhangana neza n'izo ngorane ziva ibyo twita amashoke, ziva ku krize ingwara ziba zibaye ahandi. Monsieur le conférencier, vous venez de permettre